cyane mukomere Imana amashi. Amen. Nubwo buhumyi yagukuyeko sinatawe icyo washatse kuvuga je Ubuhumyi nyene yankuyeko ntuwahora ubona oya cyagenze gute sidibaza ndavutse mbona ariko mpuma nkuze hanyuma yene ubu narakize ndabona neza wamaze imyaka ingaho utabona ntahumye utabona uhumye nabaze nk'imyaka 2 ntabona hanyuma kugira ukire byagenze bite nyene nagiye mu masengero menshi baransengera ubu rero nyene ndabona ndakanura amaso ntiyabona nabukebuke hanyuma oya ntiyabona iyo nayo tuzoyisubiramo dukomereza amashyi Imana guhezagira ashaka gusubira mu kibanza. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Jena kana gatinagira nshime. Eka nta gato kababa. Ejo rubanza twari ngo kwagenze neza. Ingeshe mwe mafite mu mutima wanje. Rubanza kwari mweje kwagenze neza. Ingeshe mwe mafite mu mutima wanje. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Numudakora ubukwe je ni mumpasi. Ejo twari mu bukwe. Okay. Hallelujah. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Nanje akazina kanje nitwa Niyonkuru Emmanuela. Nagira nshime kuchimana yaraye inkoreye. Jewe nari maze igihe kinini senga ikiringo cy'imyaka 10 sengera mukuru wanje yaragwaye ingwara yasegukira. Ukongene yamufashe iyo ngwara yamufatiye mu kuboko kw'iburyo. Turavuza kwa muganga biranka niho rero haheze
Amashyi menshi kuri Yesu. Okay. naragwaye amaso ndi mutoya niga nko mu wa kane ndayagwara cyane ku buryo abantu bose bari hafi yanjye bashobora kumfasha, bamwe barabyirekera ukamenga ntibabibona. Mu nyuma ndifuza inshuro nyinshi, ariko mu nyuma Imana irankorera igitangaza. Numvise umuntu ashinze intahe avuga yuko Imana yamukijije amaso, aca avuga ko yamukijije ngo yaraye mu masengesho. Kuva icyo gihe nanjye nkunda gusenga, nkunda kuja mu masengesho, nkunda kwisonzesha, nanjye Imana ingirira ubuntu, Imana irankiza ayo maso. Amen. Hama ikindi shimira Imana, ndashimira Imana yo mu ijuru. Hariho umukobwa tuvukana n'umukazana wo kwa data wacu, barabaye mu kigeragezo cyo kubura abana bagiye kubaka, ariko bamwe ntibari bwakizwe, bagendera mu ntuze mu mico itandukanye. Ariko isengesho ryanje nasenga mvuga ati Imana ntihagire umupfumu n'umwe azobapfura, baze birukire gukimara, ariko ntihagire ubutabazi bazopfa barose, gushika bamenye ko ari wewe Mana ushoboye byose, uzoca ubatabara. Mukuru wanje umwe yasengewe n'umupapa avuye muri Kenya, uwundi nawe asengerwa n'uwundi mupapa avuye Ngozi. Ndashimira Imana yakoze ibyo. Iyindi shimwe nanjye gushima, ndashimira Imana yo mu ijuru. Igihe natangura kwinjira hano, ninjiye hano ntwaye abadayimoni benshi, baransengera nuko abantu no banarakubise, mumbabarire Imana, mumbabarire cyane, ntibyari byoroshye. Ariko ubu ndashima Imana, naho pasiteri yonkora ko nta ngorane n'imwe, ubu narakize. Amashyi menshi kuri Yesu. Ikindi shimira Imana, ndashimira Imana yo mu ijuru. Je nkiza hano nta mahoro nari ifise, ariko uko nagiye ndinjira hano nza gusenga ngaha, ubunye ndashima Imana. Imana yarampaye amahoro, irampa umunezero. Haleluya. Ahari induru Imana ihashyira ituze, ahari n'ibihe bitameze neza Imana ihashyira amahoro. Ndashima Imana. Ikindi narenje gushima Imana, hariho abandi bamama nyene nariko ndasengera. Ndashimira Imana ko harimo bamwe bamaze kwishurwa, hariho bamwe bamaze kubyara abana babiri, hariho n'ubundi amaze kubyara umwana umwe, n'iyindi mitwaro ndizera ko Imana izokomeza kunkorera ibitangaza. Amen. Hama ikindi nagomba gushimira Imana, ndashimira Imana yo mu ijuru ko yitwa Simbura uko mbigenza. Cyane. No mu gihe umuntu abona kumenga nta nzira, mu gihe ubona kumenga byose byase, Imana yamiba hafi yacu ikadutabara. Hama mumvise gushima kwanje Mwami abareza. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Abanezerewe nuko batarasubira mu ndahisi turamukanye. Haleluya, haleluya. Haleluya kandi. Amen. Ndanezerewe no kuba ntarasubira mu ndahisi. Ni by'amashimwe cyane. Jewe Lovenizeti nitegura kuza mu biga hano, nahuye n'ikigeragezo. Icyo kigeragezo si kindi, nari mfise inshuti yanje twabana hafi, hanyuma ubwo twabana hafi yari inshuti ikomeye cyane, ariko naje guhura n'ikibazo nko mu masaa 6. Iyo nshuti yanje twari mu magambo menshi yo gutongana, hanyuma atora imbugita ntamubonye, ayincumita mu rubavu, ariko Imana yarakinze ntacyo nabaye. Ubwo nari kungwa n'intambara ikomeye cyane, Imana yarakinze ndashika ngaha, ariko nubwo ntigeze ndonka amahoro, byaragenze neza, ubu ndi muzima. Ndashimira Imana ko iyo tariki simba nkihumeka, nari kuba nasubiye mu ndahisi. Hanyuma sinogenda ntavuze iri jambo, abakobwa nkanje mwiteho gusenga, mwiteho kubaza Imana mbega ibyanje bimeze gute, mwiteho kubaza Imana kazoza kanyu kahirya y'ejo. Abasore mwihangane, abasore b'iki gihe musigaye muri nyamaswa cyane.
cyane nshimye kugena ndabivuze muri nyamaswa ntimuri bose muratandukanye ariko abari muri Yesu mukomere muri Yesu urugamba ni runini cyane iyo nshuti yanjye yakoze ibyo ntabwo yari inshuti isanzwe yari fiancé wanje ariko ndashimiye Imana cyane ubwo yagiye inyereka imburi zitandukanye akimara gukora ibyo naranezerewe ndavuga ati Imana ishimwe kuko mubona sengera ntiwarimwo nari narabibonye imyaka kutarimwo aca arasohoka aravuga ngo icyo nari nateguye gukora ntabwo ari cyo kibaye nari nateguye kumena amaraso hanyuma nzogende kumusaga kumpimba kurya umuceri n'ibiharage ego abigeme musenge cyane urugamba rurakomeye urashobora guhura n'umuntu ukibazana umuntu kumba ari inyamaswa ego ibyo shimiye Imana nibyo mfise gushima kwanje Imana ibahezagira Haleluya Imana nishimwe cyane jewe nanumvise binkoze ku mutima ati reka nshinge intahe y'ivyo Imana yankoreye jewe muri iyi minsi muri uku kwa mbere no kwa kabiri narafashe n'inkorora kajya gakorora gatora ndakorora nkumva mu mahaha biranse nkakorora nkumva aha biranse bakagira imiti kuri farumasi bakazana ati niyankorora bika ipaki imwe nkamara iya kabiri bavuga ati sha iryo nisha gusa nta n'umwe yari abizi vyari ivyo Imana niyo yari ibizi kugera rero aho mara iminsi nkaza ndasiba ku ishuri kubera gukora buri segonda nkakorora igikorwa kikambabaza ku mutima aha hose nkamene ku mutwe bikanka ndi kuzuba nkakwa kugwa hasi kubera ibizunguzungu ndamara indwi zibiri ntatonda ku ishuri abandi biga basubirayo urumva byaca binaniye rero niho bavuze ati reka tuje kuraba gupimisha ishano baragenda bararintora barampa imiti gusa yankoro ikanka guhera rero niho cenza nga kuri iri sengero ryanyu muragahoraho emwe abahezagiwe Imana ibashimire rero nza nsenga gahoro jewe ibintu by'abakizwa sinabikunda nyene na mwanzo nakunda mu bakatolika hariya nyene rero ndaza umuntu umupasiteri sinzi ko ari pasiteri nabyo rero turiko turavugana inkorora bikanga uburyo naho magaze maramara ndiko ndakorora hamwe n'abagenzi bakavuga ati iyo nkorora nawe irashisha umva mu gukora naraba inyuma kugira sindabanduze na mu muravyumva rero biranka iyo miti barayimpa gusa bakavuga isano bari ntoye bavuga ati none mugamana getse kuryama ntivyakunda ko ndyama itiro rikamfata nkirirwa negamiye hageze nka saa ndwi z'ijoro nkasanga ndatibutse nasinzira natibutse ntivyakunda ko ndyama ndavuga ati ya nkorora yanje ihava vyanka nkaca mvyuka rero ndabibamwo uko nyene rero niho ngumye nza ndasenga ngaha na buri akeye iratangura kagakorora mara umunota umwe sinkorore nkavuga ati birakunze rero niho mvuga ati amana nukuri basi turancishirizamo n'iminota 5 ndi mwibotike numvise inkorora bikaca vyanka casohoka kugira ngo ntavuga ati shabo umuntu akororera mu kibafu rero niho ngumye senga ndizera rero niho ubu biza biragabanuka rero muri iyi minsi ko ntonda muri burakeye senga urumva ndabishyiramo Imana nyinshi cyane ubu rero yankorora sinkikorora Imana ishimwe ni hafi icubahiro atwishyiramo Imana nyinshi yamwe rero umva noshimira Imana kuko ibyo guhenda ngo mu bakatolika ariko sivyo burya wose ngawize iri sengero kandi vraiment nararikunze ubu ni igi wawe nawe ubu ni igi wanje ubu ni ikiri igi wacu gusa nawe we ni igi amen dukomera amashyi Yesu yamukijije Yesu agira neza haleluya haleluya kandi
Imana iratangaje cyane n'ukuri. Ego hama nanje gushima kwanje jewe nkiri mutoyi narabona mukuru wanje w'umukobwa ariko naciye ubwenge mbona atabwenge afise ariko ijuju. Oya waje gutwenga uce wisubira mu kibanza. Waje gutwenga uce wisubira kwicara kugira ngo tubandanye n'umwana. Shima iby'Imana yakoze. Hama rero igihe kimwe twari turangura ibijumbo na mama turagenda kurangura ibijumbo ku muntu twumva ko bavuga ngo ni umurozi gusa twebwe ntitwabihamya yuko yoba ariwe. Hama rero mama aragenda barapata amwita ngo Damiyano ngo arandoze. Mama yabyutse nyine afise ubwoba bwinshi nanje ahantu narindi nari mfise ibintu biriko biranzikagira mu uwo mwanya narabyumva gusa sinashobora kubishura naguma numva ibintu biguma binzikagira. Rero barasenga barabyuka barasenga baraza barankoma nanje biranka ko mvuga byase ko mvuga barakomeza barasenga bya bintu byose bica biratuva ko bija kuri nyamukobwa mukuru wacu bimugiye ko. Rero wewe yasenga avangura Imana yera ngura Imana ikiza ngura Imana ibohora nubwo wamusengera yaguma avuga ibyo nyene ariko ntiyigera akira. Uwo mukobwa birakomera haragera igihe uwo mukobwa araba shima nigiki ko niwo zunguruka kuno byagiye biragenda ku mwanya uratujanye tugeze 17. Shima muri make Imana yakoze. Jewe ikintu shima Imana nuko nahunze ngenda mu gisagara mbonye ukungene uwo mukobwa yanyanka yaranyanka cyane anambonye twariruka bigakomera icyo shimira Imana. Ubu Imana yaramwakiriye kubera yararushe cyane mu mpera amashiyo Mana. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe gose. Amen. Ndabasabye mwese ndabingize mu nkomere Imana amashi. Amashimeshi kuri Yesu. Jewe nitwa Bucumi Jacqueline ndu umwana nyene sindi umwana w'Imana. Ndashimiye Imana cyane nkiri umwana muto nkitangura ishuri narigeze gufatwa n'ingwara y'ikizunguzungu ndazungurirwa nikubita hasi naye ninjiye umwaka wa 3 igice cya mbere maze kuzungurirwa nkikubita hasi baramvye abandi banyeshure banyicarika mu ntebe bamaze kunyicarika mu ntebe nagiye kwikangura sanga nicaye ntazi byabaye hanyuma haciye umwanya umwarimu arambwira ati haguruka utahe uzogaruka wakize. Bimaze kugenda uko nakuranye iyo ngwara ndayikurana kugeza n'ubu yandurutse imviramwo niyumva yuko noba ngwaye amaso ndabikurana uko nyene iramutse ifata ndi mande y'abantu
bibaza ngo n'ibindi bintu ngwaye bakiyumvira ko ari nk'intandara nkamererwa nabi nyine nkahangayika bikomeye ariko kuva maze gukizwa bagiye barasengera bigenda biragabanuka ngenda ndumva ubwenge bukora neza busubira ku gihe ariko kuva ejo bundi aho nzi yino Imana ikanyobora nkamenya rino shengero nkaza hano narituye abakozi b'Imana barasengera iyo ngorano Imana yarayiye amashimeshi kuri Yesu nongeye gushima Imana cyane haciye nk'imyaka 2 n'igice nigeze gukorera umuntu ampa igipatane cyo kumubagarira ibiharage turapatana ibyo biharage ndagenda ndatora isuka ndatangura gukora ndabagara ngejeje hagati ndi mu kubimara haza agakoko bitwa uruyuki rushinga hagati mu mwanya w'amano rushinze mu mwanya w'amano numva ndahindutse ubwarara buduga umubiri wose mu mutwe umuriro uraduga numva umenga no gusara nosara mu mubiri hose birabukundi kuntu cyafatwa n'ikibazo umubiri ucurahinduka ngwara uruntu rw'urukushi rw'urutanda umubiri wose kiburirane ndahinduka ndaba nabi ndaje ahantu ndarira Imana ndasenga Imana iramo wa muri ruragabanuka ya misonga iragabanuka rwaruhere rutangura kuyonga buke buke guhera ico gihe iyo ngwara kirakomera ivyuka iba inzoka ya mibe itangura kuzirambuza ibyo nofungura ibijumbo sinari nkijya indya zitekeshejwe amamesa sinari nkijya ubugari bw'ibigori sinari nkifungura amata sinari nkinwa nta kintu na kimwe mu bintu byose byitwa byiza nari nkijya ivyo ngwara ndayimara n'igihe ariko ejo bundi nongera ndagaruka ndabitura umukozi w'Imana ndababwira ati je ngwaye uburyo ubu n'ubu kandi birambangamiye cyane barasengera Imana nibampezagiriye amen Imana yarambohoye narakize ubu ndiyumva amahoro kabisa ico urafungura byose yego ndafungura nitwokomera Imana amashimeshi yamugiriye neza Imana yarakoze igitangaza kwe nongeye gushimira Imana cyane imyaka yanje yose maze mbayeho narifise icyago c'inteze y'agasuzuguro mu byo nkora mu byo mbamwo byose nta jambo nagira ibyo nakora mu bantu wamenga ni ntacyo nkasuzugurwa cyane nkacungwa nkasuzumwa ugwikeko ibintu byinshi ariko Imana yarabinkije n'ubundi yizeye ko izoguma haleluya Imana yo mwijuru nihabwe icyubahiro ishimwe narifise n'iryo Imana niyumve ko ndayishima amen haleluya uyu musore atamba neza igisirimba haleluya mwamubonye ukuntu aceza igisirimba mwahombye mutanga mwese ntawe utobura gushimira Imana nukuri kw'Imana Yesu nashimye je nyine umwana mutoya kuko nakuze ntabona mama na papa ntabwo namubona burya haragera yaho tegereza mikrofone ku munwa uvuge haragera yaho imba kwa nyokuru haraba ibyago nyokuru aritaba Imana turaja kwa mudogo burya habaye ibyago nkabona mukuru wanje akambwira ati burya byuka dusenge nanje sinanzi kuvuga ati mana narabyuka nkapfukama nkaguma nivugira ibijambo ariko ukuntu nagiye kubimenya Imana niyo yahabaye papa yaraje asanga aho kwa mudogara aranjana mu rugo casanga abana biwe barakijijwe nange shikira mu gakiza burya cyo ndatangura nja gusenga abana ndabamwe nyene igihe kininiya nyene Imana yonyene niyo yahabaye naragiye ndi igice ndabatizwa maze kubatizwa nahamagara umuhamagaro wo kuririmba maze igihe ndirimba ariko naho nasenga ntabwo nabona yuko ndiko ndatera imbere burya naho naba hose narasuzugurwa cyane nkavuga ati Imana je ahantu sinzoguma ndahaba maze gushika 6e amaso aramfata rwose ku buryo yaho murabona ujya musazi afata amabuye agatera abantu nanje yaramfata
gutera abantu amabuye nkabakubita burya ku rusengero abasenzi bakaguma bansengeye biratinda biragenda neza ndabura n'ukuntu nje kwa muganga ariko bamaze kuronka amahera barantwara kwa muganga barangurira umuti ndawufata burya amasengesho aguma akora burya guhera ico gihe sindasubira kumva amaso ariko aranja cyangwa ngo mene ubushima Imana ko Imana yakirije amaso ego ariko amaso yari yarakoze ibintu bibi bana abantu bose bagwaye amaso hari ikindi shimira Imana je harageze yaho ngwara estoma ikambuza amahoro ku bintu ndiko ndakora nagira ngo ndafatikaye ikambuza amahoro gose nagira ngo turagiye mu masengesho nk'ubu hariho gahunda y'amasengesho twafashe tukagenda tumaze gushika mu cyumba cy'amasengesho tugasenga ya estoma ikacikura hasi ikangi ubwo nyene nkaba ndasohotse nkagenda nkicara hanze haheze umwanya ijambo ry'Imana barirembeje bagira baheze ikaca itura nkaca subira nkinjira n'ubundi ninjiye umukozi w'Imana ahagurutse agatera nk'agakorasi kugira avuga ijambo ry'Imana n'ubundi kaci haguruka ikanja gose bikanga nkaca ntaha nkaca ndyama muhira yahengera barahijije nyene bari mu gusozera igaca isubira ikagenda nanje nkaca subira ku rusengero nkaca sanga bahejeje gutanga imitwaro bahejeje kuyisengera no gutanga amashimwe byose bahejeje hasigaye gusozera nkaca shika burya baravuga ati je ndashimira Imana kabisa umukozi w'Imana yavuze ati nimuze abagwaye tubasengere naramwigana ati je ndafise estoma yambujije amahoro baransengera estoma irakira n'ubu sindasubira kuribwa no kumenera dukomere Yesu amashi yamugiriye neza mukoreka ku gasuzuguro amen mani habwe icubahiro ariko nisanze nageze hano imbere bamaze kubivuga haleluya amakubazina nitwa Enoke Nishimwe baho haruguru mu Kamesa hama sinokwirirwa ndahera ku ntango y'ivy'Imana yankoreye sinokwirirwa ndahera kure ariko icyo ngombye gushimira Imana ibindi byose Imana irabizi haleluya shimira Imana iyi eglise kugira ngo ndayimenye nayimenyeye ku iradiyo haleluya nayimenyeye ku iradiyo murantunga gatoya je mugasinziriye nikomeze kubera abantu murakomeye igihe cyose ibintu by'iwanje byose ndabivuga nsinziriye nyimba ari ubutumwa nyimba ari iki nyimba ari ukuririmba ndabivuga nsinziriye haleluya hama rero kugira ngo sintware umwanya iyi eglise nayimenyeye ku iradiyo hama nce numva kari ngaha ku Musaga numva ni hafi mukozi w'Imana atanga adresse avuga kari kuduga gatoya akwizona ucukikamiramwo nsanga nahageze umunsi wa mbere nshika hano hari habaye igikorane mwari mwatumiye abaririmbyi benshi ndibuka mwatumiye n'umukozi w'Imana kama umengo bamwitwa gogo atabona haleluya yaranyongeye ibyizigiro anyongera imbaraga ndavuga ati umuntu atabona himbaza Imana ku bintera imbaraga nanje byo kuyikorera haleluya ico ni kintu kidasanzwe nakuye hano hantu kuko byanteye ibindi byizigiro byo gukorera Imana bitumana n'uyu munsi ngira ibakwe ryo gushikana ikindi shimiye Imana umukozi w'Imana ari turashobora kuba twumva ivyo twigira ahantu dusengera ariko hariho nivyo tubisaba ko twumvira ahandi haleluya yigisha amajambo yo gutanga bizana umugisha ico gihe yaraduhaye n'akarorero pe ndabona haye bamwe arabaha atanga igishinga nayo cy'ukuntu yatanze haleluya Imana iramugirira neza ico gihe n'iyindi nyigisho nahakuye ndashimira Imana kubw'ico kintu nakuye hano haleluya shimira Imana n'ikindi gihe kubera ndakunda kuhatemberera
nshimiye imana n'ikindi gihe naje nyene numva igitero c'indwara kumbe imana yashaka nyene ko nkirira hano haleluya mu ukuguru ico gihe barahamagaye abantu bagwaye ndashika hano baradusengera ukuguru ntibyakunda ko gutambuka neza ariko nshimiye imana yankijije haleluya imana nihabwa icubahiro imana ibakomeze muraduhezagira hariho amavuta dukura hano dutwara natwe aho dusengera haleluya ikintu nahamagariwe muri kino gihe ngifise umwanya ukwiye haleluya nico kunyura amavuta haleluya rero no ngaha narayabonyeho nico gituma usanga ngumanza wewe uzohora ubirekura natwe tuzabitwara imana ikugirire neza mane guha umugisha tuzabitwara natwe tubitware kuko no munsi ni mwebwe ejo ni twebwe haleluya amen ntidushobora kwibwira ibyo ntituzoshobora kwigisha ibyo twibwiye tuzakwigisha ibyo twakwigishijwe natwe haleluya hama imana ibagirire neza muri abantu beza ndabakunda haleluya amen ndi umuririmbyi umuvugabutumwa w'umusenzi byose ndavyikoraniriza ko ntacyo nsigaza hama imana ibagirire neza n'abantu mufite